urumva juko no bivuga muri famille ntibavyemera kandi je nanje ku ruhande rwanje ego kuja muri clip si bibi ariko biravana n'ivyo ugiye gukora hari ivyo utokora yego umutima ugwana intambara gona zatuma umutima wawe ubabara oya kuko nige wisanze mbabara sinshaka kugukumbura je nshaka kuguhorana mu mutima niyo utabu wanje nawuze jari nk'umwana we wanje nawe nyine vyovana so gusa jewe kuzibira impano y'umuntu sinshobora kubikora ariyo mpano yiwiwe n'uburenganzira bwiwe no mureka akabikora ariko akabikorana indero niko no bivuga ubuntu ego turabaramukije abakunzi w'ikimamara TV aho muherereye hose je ndi CV Mix kuri microphone hariya kuri kamera hariyo Audi Mix nkuko ramusanze mubimenyereye ni vya bindi byo kugenda tuzana impano aho dutoye hose today ndi kumwe n'umukobwa mwiza atwenga neza niko murabona ngaha reka tumusabe atangure atwidondora ariko reka tubanze turamutse turabaramukije ego natwe turabaramukije abariko baradukurikirana bifuza kumenya umukobwa mwiza twicaranye ngahanya ninde ni Vanessa ariko hariho abandi kuri Thiana Thiana ego koreki Vanessa koreki Thiana Thiana ni izina abavyeyi banje banyise ego ama Vanessa naryo nyene Vanessa n'umunyeshuri arubatse ubu Vanessa ni umuntu ki Vanessa n'umuntu asanzwe wo ngaho nyene ego ayarajeje imanite ko hejeje ukiri umwana ubona ndi umwana buke urakoze Vanessa kubatamuzi kuba muri clip video Vanessa byamujemwe gute hama bikora gute byarashitse nyene bivanye naho narindi nabo twari turiko indirimbo Vanessa amaze gukoramo ni Ir Emery Sun mbega hajyanya ubu kwini video burahemba ego ndavyibaza kuri wewe kuri jewe no ntiwahembesheje n'ubugenzi gusa ego donc ni gufasha muri make uri imbere ya kamera ga Vanessa wiyumva gute mu kibano bavyakiriye gute ego je kuri jewe narabona nyene ko si vyiza tubivanye n'ikibano ciwanje na famille ego ariko nyene ko vyari vyamaze kuba kandi nka mu kubikora atabona sinabanje kujijisha canke ngo mbaze namvise ndabindyoheye ndayijamwo hama mu nyuma namenye kungene diskitanye muri famille hama birahera urumva juko no bivuga muri famille ntibavyemera kandi je nanje ku ruhande rwanje ego kuja muri clip si bibi ariko biravana n'ivyo ugiye gukora hari ivyo utokora yego urabye nk'isene wakinye ubona mu yindi ndirimbo wayikora yego cyane kubera ntiyari sene mbi vrema umukobwa kuja muri clip video wewe ubifata nk'iki ari nk'umwana wawe jari nk'umwana we wanje nawe nyine vyovana so gusa jewe kuzibira impano y'umuntu sinshobora kubikora ariyo mpano yiwiwe n'uburenganzira bwiwe no mureka akabikora ariko akabikorana unuzenya indero niko no bivuga ubuntu ego ibyo birashobora gutunga umuntu kuba umukuni video bashobora gutunga hariho nk'umuntu bishobora gutunga je ndamaze kuvyumva ntabyo ndabona gusa hari abo maze kumva yuko hari bibatunze ntabyo nzi neza mu buzima bwa misi yose uretse kuba tumaze kubona muri clip video izindi impano Vanessa afise niza ndakunda kuririmba yego ashaka kuducikiriza ko bakumva kajwi ka Vanessa nta kibazo risanze umutima ugwana intambara gona zatuma umutima wawe ubabara oya kuko nige wisanze mbabara sinshaka kugukumbura je nshaka kuguhorana mu mutima niyo utabu wanje nawuze Vani félicitations kwanza okay merci kubera iki wewe udafata umwanya ngo uyiteho kuri composition zawe ku buryo uvuga ko ushobora kuja muri studio urumva nyene sidabiha umwanya cyane ariko urabikunda ndabikunda
uramaze kwicekinga urumva neza ko ubishoboye yego kugeza ubu habura iki ico ikibura swati ndashaka kuba narabuze uwo bimfashamo niko nobivuga ariko kubikunda aho ndabikunda kandi ndumva ko muri jengize ya M4 hari ahandi hantu noshika composition gute yeah uriyemera byose nobishobora ukunda gospel ukunda guhibongoza izarizo zose limite zawe zikorienta he byose ndabikunda ariko cyane cyane na gospel kandi na profile je ndabona atacu bitwaye ikibazo cyabaye ugera ubu kubura ugufasha habura iki yo gufasha he kugira ndazi abantu benshi bakadukurikira kimamara TV abantu bashaka dukurikirana kubura ugufasha wewe kubwa uvuga ati bon ntawo gufasha byose mugabo kamwe murashaka gutera intambwe kavuga ati uwo mfasha iki nanje no cishoborera ajewe uwo mfasha akamfata mu mugongo basi akabinshiramo bien tumva ko no bikora ibisigaye byose no byikorera kubera je muri jewe kuririmba ndayifatiye umwanya ndumva ko ijigiza ndarifise no gerageza isoni cyane nisoni si cyane nyene muko mubibona birasaje bisa umuntu akuremesha nyene akandemesha kambye ati vraiment urya dotinya munabwira ngo urashoboye urumva ko bahise yayo nibindi kindi kintu ciyongereye umubasi urategekanya kuzobikora nzobikora kubera biri mu ndoto zanje wow yego umuririmbyikazi kumbure mu minsi za mushobora kumubona ariko ara trendinga ninde muririmbyi ubona akubera nka inspiration basi dufate ngaha mu Burundi Estanish mu bakobwa ngaho abahungu naho Emery Sun nkuko bisanzwe na Bifesi n'abandi bose ego barashoboye gusa nyene nkuko musanzwe mubizi murabizi nyene ko abarimvyi bo mu Burundi barashoboye me cyane cyane mu Kayanzi wacu n'abambere mukanza wemereye ndo cyane yo bose ndabemera abadiwani bose nyene abarimvyi bose dushobora kubuzi ko ari mu Kayanzi barashoboye vraiment muri filme ukunda nde muri filme sikunda kurikirana cyane gusa na Fani arashoboye Fani Ravine yego umupfakazi urira yego ndamaze kwiraba hari akajambo ushobora gushikiriza bakaba dukurikirana mbere yuko turangiza iganiro akajambo noshikiriza bariko badukurikirana nuko tubipfuriza ibihe byiza kandi ndabakunda cyane cyane abarundi biwacu n'abarundi kazi yego turabakunda aho mwerereye hose yego dufashanye duteze imbere impano zacu n'abari nyuma yacu n'abari imbere yacu bose dushigikirana bwira abakunzi w'Ikimamara TV bagira subscribe okay aho mwerereye hose wari we wese iki muremerewe gukora subscribe kuri Kimamara TV sawa reka tugushimire tukivuza basi no kugombwa neza nawe no munsi yego akoze yego namwe murakoze abakunzi b'Ikimamara TV twari kumwe ubu ni Thiana reka tubandanye twifuza kubwa neza kumererwa neza humerereye hose ari nako tubasaba kubandanya mudukurikirana mugira subscribe ngaho hasi nkuko umwigeme wacu mwiza ngaha yabibabwiye like partage ariko cyane nibyo dukora bitabanezera canke cyo mwifuza ko twongera ko mugira commentaire